Reka tudatevye tuje mu ijambo ry'Imana. Ijambo dusangira uno munsi ni ijambo rivuga umutima uri atashe, umutima umatanye n'Imana uvoma inkomezi mw'isoko ridakama. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Aya niyo majambo nshaka yuko dusangira hamwe. Reka dusome muri Yosuwa igice cya 6, igice cya 14 umurongo wa 6. Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 16. Ndaheza ico gice kugeza ku murongo wa 15. Censoma indi mirongo mikeya mu gice cya 15. Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 6 uravuga ngo: maze abayuda baza kuri Yosuwa i Gilugali, Kalebu mwene Yefune umukenizi aramubarira ati: urazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusavyi w'Uhoraho yantuma ngo mve i Kadeshi Baruneya nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubarira inkuru ntaciye iruhande. Abakoresha Bibiliya z'igifaransa bavuga ngo avec conviction. Ariko bagenzi banje twari twaduganye bagacivutwa abantu. Mugabo jeho nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Nakurikiye Uhoraho Imana yanje umutima wanje ubohewe kuri yo. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati: nukuri igihugu wakandagiyemo kizoba itongo ryawe n'iry'abana bawe gushitsa ibihe vyose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Kalebu arongera aravuga ati: kandi eheraba Uhoraho yampaye kumara iyi myaka 45 nk'uko yavuze uhereye igihe yabaririye Mose iryo jambo, Abisirayeli bagatangura kuyerera mu bugaragwa. None eheraba ubu munsi maze imyaka 85. Ico gihe nari mfise imyaka 40. Hama habaho imyaka 40 yo kuyerera mu bugaragwa. Hama imyaka 5 ya conquête yo gufata igihugu. Ubu rero mfise imyaka 85. Kandi uwo munsi ndacafise inkomezi nk'uko nari ndazifise kuri wa munsi Mose yantuma. Uko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba nkatabaruka, n'ubu niko zikiri. None rero numpe uriya musozi Uhoraho yavuze wa munsi. Ico gihe wumvise ko ari aho Abanaki, kandi ko bahafise ibisagara binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbure Uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nk'uko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Kalebu mwene Yefune amuha Heburoni kwitongo. Nuko Heburoni hacika itongo rya Kalebu mwene Yefune umukenizi kugira gushika n'ubu, kuko yakurikiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli muri vyose. Kandi i Heburoni kera hitwa igisagara ci Araba canke Kiriat Araba. Uwo Araba yasumba abandi Banaki bose. Nuko igihugu gihabwa impore. Mu gice cya 15 umurongo wa 13 ngeze kuri 17. Nuko Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune itongo mu muryango wa Yuda nk'uko Uhoraho yamubariye, amuha igisagara ca Araba canke Kiriat Araba, ariho Heburoni. Uwo Araba niwe se wa Anaki. Maze Kalebu ahirukana bene Anaki 3, Sheshayi, Ahimanu na Talumayi. Abo nibo bene Anaki. Nuko avayo araduga ngo aje gutera abidebira. Debira kera hitwa Ikiriati Sefiri.
Kalebu aravuga ati umuntu azotera ikiriyati sefiri akahanesha nzomushingira umukobwa wanje Akisa. Otiniyeli mwene Kenazi murumuna wa Kalebu arahanesha araheza amushingira umukobwa wiwe Akisa. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nkuko navuze amajambo shaka yuko dusangira nuko umutima ubohewe ku Mana uvoma ku isoko y'inkomezi zidakama. Yesu ashimwe cyane. Cyane ku isoko idakama y'inkomezi. Rero ndashaka yuko mwumva yuko hariho inkomezi hariho n'isoko. Yesu ashimwe cyane. Hariho inkomezi hariho n'isoko, cyangwa hariho isoko riva mu inkomezi, ariko bisaba yuko umuntu avuma kuri izo nkomezi. Reka ndabereke akantu gatoya. Siko turashima Imana muri iyi minsi ntago biherutse. Igihe regidezo idufasha ikaduha amatara nkuko byari bikwiriye niko tuvuga. Siko ico gihe amatara tuba tuyafise ari aho ngaho, ariko bisaba yuko umuntu akonekta kuri ya matara cyangwa kuri wa muyaga nkuba uhari, kugira ngo uwo muyaga nkuba ukore igikorwa wari ukwiriye gukora. Yesu ashimwe cyane. Nubwo iyo soko ishobora kuba ihari, iyo hatabayeho kuba connected, ibintu byose biguma uko nyene. Imana dufashe cyane. Ibintu byose biguma nkaho umengo ntibikora, alors que icyo byari bikeneye gusa nuko biba connected kuri source ibiha gufonctiona. Inkomezi zituma ayo matara yaka, ayo maradiyo avuga, izo frigo zikora, bisaba yuko connecta. Iyo utari connected ntibikunda. Uku niko biri. Uhoraho niwe soko y'inkomezi zidakama, niwe soko idakama y'inkomezi, ariko kugira ngo experimente ibiva muri iyo soko bisaba yuko uba connected kuri iyo soko, bisaba yuko uba attaché kuri iyo soko. Uko tuzi umuntu agizwe n'ibice bitatu bikomeye: impwemu, umushaha n'umubiri. Impwemu yacu niyo inywana n'Imana, niyo igirana imigenderanire n'Imana, niyo yavuye ku Mana, niyo shusho y'Imana muri twebwe. Ariko kandi umuntu niyo mpwemu ifise ubugingo, ifise umushaha ugizwe n'ubwenge, ugizwe n'ibigumbagumba, ugizwe no gushaka, aho usanga umuntu yexprima uko ameze biciye muri uko kuntu ubwenge bwe buba bumeze, uko yiyumvira, uko asobanura ibintu, uko yiyumva bivanye n'ibiriko biraba iruhande rwiwe, ariko kandi nuko ngene afata amadecision mu buzima bwe bivanye n'ivyo ashaka. Ariko kandi umuntu akaba afise uwo mubiri, ko uku niko dusobanura umuntu ni impwemu ifise ubugingo ikabiba mu mubiri. Umubiri w'umuntu nawo wowe yewe turanawiga tukawumenya, tukamenya ivyo tuwuha, ivyo tudakwiye kuwuha, ibishobora kuwumerera neza, ibishobora kutawumerera neza, turawuzi. Kenshi usanga twisobanura dufatiye ku kungene tumeze ku mubiri. Umubiri usanga kenshi turavye igihagararo cy'umuntu, inkomezi z'umuntu, tukaraba uko yaparesa, uko asa hanze, ibi bikaduha kugira igicapo ca nyamuntu. Ariko rero dukwiye gutahura yuko hari igihe umuntu ashobora kuba akomeye mu mubiri, ariko mu mpwemu no mu mushahara umunyantege. Hari igihe ushobora kubona umuntu ukabona ukungene yugaye, uravye ukungene yugaye, ariko akayabuga ciye hejuru y'amabati agasimba. Naringira avuge ngo nk'abagore bari guca mbwatse uratubeshe. Umutima ugahagarara, agahagarika umutima, mardo kungene umengo hanze arugaye, ariko akantu gatoya kakamuhagarika umutima. Nuko hari igihe ushobora gusanga umuntu yarize, yaraminuje, umuntu afise ubuhinga, afise ubumenyi, arafise ukungene asobanura ibintu, arazi kuexprima, arazi kuvuga, umuntu arazi ukungene yemeza abantu iyo ariko aravuga. Ko hariho abantu
iyo ariko aravuga akwemeza kandi ukemera. Ariko rero ugaca usanga nyamuntu yiruka inyuma y'abapfumu, yiruka inyuma y'abaraguza, yiruka inyuma, ariko ararondera ngo uza gutuma ivyiwe bigenda neza. Yarize, yaraminuje, yaragize iki, ariko ugasanga agenda kwituna mu tunyabugoro, ariko ararondera ngo sinzi ivyo bamusiga, ivyo bamuha, ivyo bamuhekesha, ivyo bagira iki. Umva ibiheko barabiheka siko. Ibintu vyose abamucinda sago nibiki, ivyo aza kuzika n'ivyo aza kuzikurura. Umuntu ukibaza ariyumvira ntiyumvira. Ovede tubayeho no mu bihe bigoye, aho usanga uno munsi aroni ibintu vyitirirwa Imana, ivyumba vy'amahombi, aho usanga abantu bajayo ngo bagiye gusenga kandi bagiye kuraguzayo. Aho bitwa yuko ari abakuru b'ivyumba vy'amahombi bari mu vyo kuraguza, baragurisha ivyitwa ngo ni ijambo ry'Imana. Imana dufashe cyane. Ariko kandi ikintu nyaco dukwiye kumenya nuko inkomezi nyazo ziva ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Inkomezi nyazo ntiziva mu bwenge. Inkomezi nyazo ntiziva mu kungena usa hanze. Inkomezi nyazo ntiziva mu gihagararo cawe. Inkomezi nyazo ntabwo ziva kuri position uriko ku giti wokipa. Ibindi vyose ni ibintu vy'akanya gatoya, ni ibintu bihera. Ni ibintu iyo umuntu yishimikije yibaza yuko ari byo bimugiza, ari byo avomamo inkomezi ziwe, bihera. Nta kintu na kimwe kiri ngaha munsi y'izuba umuntu ashobora guhagararako kugira ngo yishimikize, kugira ngo yumve yuko ari stable, kizogumaho. Igiti wicayeko ejo haheze cyari cicaye ku bundi, so ntutangare ejo hazoza hicaye ku wundi atari wowe. Uko isi iteye, hariho igihe cyo kuduga, igihe uriko uraduga hariho abariko baramanuka, ariko kandi hariho igihe nawe uzoba uriko uramanuka hariho abandi bariko baraduga. Isi ni umucanganyiko. Isi niri contrôlable. Nta muntu n'umwe ashaka kuvuga ngo ndafise contrôle ku isi. Namba nta numwe. Niyo mpamvu icyo umuntu yibaza yuko yishimikije cyose cyo mu isi ngo nico kimuhaye igihagararo, kimuhaye gukomera, kimuhaye kwitwa uwo ari we, n'akanya gatoya gusa bigahinduka. N'akanya gatoya bigahinduka. N'akanya gatoya. Nanavuze mu gitondo, hariho abantu usanga physiquement ari abantu bakomeye, batinyitse, ariko bisaba gusa yuko umwanya mutoya urengana kugira ngo wabundi yabonekaga yuko akomeye. Urabizi hariho abantu tuvuga tuti uyu ararya ivyuma. Iyi niyo mvugo y'abantu. Iyo mvuze ngo umuntu ararya ivyuma, abantu barya ivyuma barazi icyo ndiko ndavuga. Hariho abantu barya ivyuma siko, hama agakomera, kandi twese tumubonye tukavuga tuti ego uyu yarabiriye asha. Sasa nyuma y'imyaka mikeya bigagenda bihinduka. Nyuma y'imyaka mikeya bikagenda bihinduka. Wa undi yari umugangi akagenda acika kantu konze gatoya. Kubera iki? Kuko nta kintu na kimwe, imibiri iraduhenda. Iki navuze ni Bibiliya iravuga mu gitabo cy'imigani ngo ubwiza bwo hanze, ubu bwiza bwo hanze nubusa. Mu gitabo cy'umusiguzi abagisoma barabona amajambo abiri aguma garuka muri icyo gitabo, ni munsi y'izuba. Irindi jambo riguma rigaruka ni ijambo rivuga ngo vyose nubusa gusa. Munsi y'izuba vyose nubusa gusa. Ayo mu gitabo cy'umusiguzi ugiye kugisoma neza muri context yacu, urabona yuko kitwereka ubuzima bw'umwana w'umuntu ngaha munsi y'izuba. Avuka, akura, agakora,
akunguka, akagira ivyo ashitseko, akagera n'igihe ari vyo atakaza, akagira umuntu akagenda acika ikintu, abantu bakamubona bakamwaminira, bamwe bakaba fidèle ku miryango yabo, imiryango yabo igakomera, imiryango yabo ikaryoha. Iryo jambo nyene mu siguzi akatwereka kungene abandi bataba fidèle mu miryango yabo, imiryango yabo ikamererwa nabi, ariko kandi bakagenda ngo ico umuntu yabaye co cose. Mu gice ca 12 bagaca bavuga ikintu gikomeye, umubiri ugasubira mu ivu aho wavuye, impwemu n'ubugingo bigasubira ku Mana aho yabitanze. Mu gitabo cy'Abaheburayo bagaca bavuga ngo iyo bibaye gutyo umuntu wese acarindira urubanza. Imana dufashe cyane. Rero mu gitabo cy'Imigani bagaca bavuga rero iyo twibaza yuko l'apparence physique ari ikintu kiduha agaciro, kitugira abahatari, bavuga ngo yewe ngo n'umugore mwiza hanze ariko akaba adafise ubwenge, ngo ameze nk'impeta y'izahabu yashizwe ku izuru ry'ingurube. Ingurube ntibona valeur y'icifise, uheza kuyishira ku iyo zahabu igacija gushira ryazuru nyene mu vyondo. So hari ibintu dukwiye kumenya, ivyo twibaza vyose yuko ari yo source y'ibitugize, y'inkomezi, y'icubahiro, yo kuba bahambaye, nubusa. Imana dufashe cyane, nubusa. Hari akarorero natanze mu gitondo, ni inkuru nigeze kumva kera, aho urabona abantu bafite amataye ari ekonomike, abantu nyene bato, umuntu muto, ariko rero bose hari abantu bato bafise amanyama, ni hatari. So ugasanga umuntu ni muto yihanze ikigabo kiraho, habati jewe no kumena, uranzi jewe ebona ntabwo bamfyinisha, jewe ushaka kumfyinisha ndakwica, jewe simfyina. Urugabo rw'urugangi wati pardon, ndagusavye imbabazi, reka bigarukire ngaha. Bukeye wa mugabo w'amanyama ariko aragendagenda kubita ijisho ahantu muri sale, abona ca kigabo kumbi ni gikoca ca box. Aho nyene ubwenge buragaruka, ni biki nariko ndakora ejo. Mbega urumva hari igihe abantu babeshwaho n'ibigumbagumba biyemera, ariko kandi amanyama ntabwo ari zo nkomezi. Kuvuga menshi siko kuyamara. Hari pastor araho niwe yagufate ngo ntawo bivuga vyose, kuko yewe ivyo umuntu yibaza yuko yohagarara ko vyose biba ari ubusa. Niyo mpamvu iyo umuntu aciye bugufi, hari abantu bibaza yuko ari faible, ariko siko biri. Buriya contrôle de soi, maîtrise de soi, kwifata ni kimwe mu nkomezi abantu batazi. Kandi nimba hari n'icyo twosaba Imana, vati Imana wodufashisha ukaduha maîtrise de soi, kwifata, kwirinda. Yesu ashimwe cyane, amen. Ariko kandi tumenye yuko ikindi kintu cyose si cyo soko. Isoko nyayo ni uhoraho. Niyo mpamvu duhamagariwe gushira imitima yacu ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Rero nshaka yuko tufatira ku karorero k'uyu mugabo Caleb twasomye ngaha, kugira ngo turabe neza ukungene gushira umutima wacu cyangwa kubohera umutima wacu ku Mana, tuba turi ku isoko, tuba turiko turavoma ku isoko ridakama. Uyu mugabo yabayeho ibihe bitoroshe, ariko mu bihe vyiwe yabayeho ari umuntu atekanye, yabayeho ari umuntu akora ibintu nk'uko vyari bikwiye gukorwa, yabayeho ari umuntu ubuzima bwiwe buri nico bumaze muri societe, muri entourage yiwe. Yesu ashimwe cyane. So icyambere nshaka yuko tumenya yuko iyo tuvuga ku bijanye no gushira imitima yacu kuhoraho,
ni ukuvoma ku isoko y'inkomezi idakama, tumenye yuko urufatiro rw'inkomezi ni ukuba mu ndagano n'uhoraho. Kuba mu ndagano n'uhoraho cyangwa kuba muri alliance n'Imana cyangwa kuba muri covenant n'Imana nirwo rufatiro rw'inkomezi nyazo. Kenshi abasoma Bibiliya hari utuntu runaka bahusha, ariko ndashaka yuko mubona muri aya majambo twasomye. Bibiliya ivuga ngo abayuda baraje kuri Kalebu, kuri Yosuwa basaba umugabane wabo. Ibi biriko biraba ngaha, ugiye kuraba usubi inyuma gato yo mu gice ca 12 baratubwira yuko muri ico gihe hafashwe hose, ariko ngaha muri ibi bice ku ca 14 batanguye kutwereka ukungene vyafashwe neza na neza. Okay? So, aba bantu baraje na Kalebu aje muri bo. Ariko kandi Bibiliya ishize ko akantu. Ivuze ngo Kalebu mwene Yefune umukenizi. Aka kantu umukenizi, iri jambo ugiye urirondeye muri Bibiliya yose urisanga ahantu hamwe. Ucusubira mu Itanguriro igice ca 15 uhere ku murongo wa 18 ukaduga kugeza kuri 21. Igice ca 15 Imana yagiranye isezerano na Aburahamu, hama Imana imubwira kubijanye n'uruvyaro rwe ruzomara imyaka 400 muri Egiputa. Imana igacimubwira yuko ico gihe giheze Imana izobakurayo ibazane muri iki gihugu nkuko yabisezeranye ikibahe. Hanyuma Imana ikimubwira amahanga ndwi izokuraho kugira ngo Abisirayeli baposede ico gisagara. Muri ayo mahanga ndwi avugwa ngaho abakenizi bari rimwe muri ayo mahanga. So ndakavuga kakana mu Bisirayeli uzosanga bavuga ngo Obed Edom, bagaca bashirako Edom. Iyo bavuze Obed Edom baba bashaka kuvuga ngo uyu Obed afitanye canke afise imizi muri Edom. Muriko muravyumva? Donc baronderaga kantu, niyo mpamvu uzokumva ngo Rahabu maraya, kugira ngo berekane qui était ce Rahabu, kuko ari abandi barahabu. So hari ibintu bakishiraga ko rero nimba bavuze ngo Kalebu mwene Yefune umukenizi, bashaka kutubwira qui est ce Kalebu la. Uyu Kalebu avugwa ngaha ntabwo ari umwisirayeli d'origine. Ishobora kuba atari we, ishobora kuba atari papa wiwe, ariko ishobora kuba ari sekuru cyangwa sekuruza. Ariko bavuga ati origine yabo n'abakenizi. Bagaca batubwira rero hariya ni gute ibi bintu vyabaye kugira ngo uyu mutipe yisanga hari. Mwumve neza. Imana itoranya Aburahamu mu gice ca 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Imana yabwiye Aburahamu impamvu. Avuga ati ndagutoranije wowe n'uruvyaro rwawe kugira ngo nze nimenyekanishe nihishure mu yandi mahanga biciye muri wowe nayo mahanga n'uruvyaro rwawe, kugira ngo n'ayandi mahanga azaronka umugisha uva kuri jewe biciye kuri wowe n'uruvyaro rwawe. Aha rero Imana yabwiye Aburahamu kukungene uko azoyishira ku mutima, Imana izoshishikara yihishura kuri we. Imana iha uruvyaro rwa Aburahamu amabwiriza kugira ngo ayo mabwiriza cyangwa amategeko bagenderako azobaranga, kugira ngo yandi mahanga ari n'ibindi asenga, ari n'ukungene abayeho, ari n'amategeko yagenga yandi, igihe azo kwihweza Abisirayeli akaraba ukungene Imana y'Abisirayeli iri present mu buzima bwabo bwa minsi yose, akaraba n'ukungene bitondera ivyo vyagezwe vy'Imana. Hanyuma Imana ikavuga ati abo bantu bazoca bahindukira kugira ngo barondere jewe Imana yawe, Imana y'ukuri, biciye mu vyo babona mu bantu banje. Hanyuma abo bantu bazoba binjiye muri covenant, bazoba binjiye muri iyo ndagano na jewe kuko bampishuriwe biciye muri mwebwe. So ubu bwari uburyo Imana yari yateganije kugira ngo yihishurire amahanga yose ayizeko biciye mu bwoko bwa Isirayeli. Nubwo Isirayeli yananiwe, ariko ndashaka yuko muvyumva, nubwo vyari bimeze gutyo, hariho abantu wasanga barabibona, barabidetekta, barabona yuko iyi niyo mana, ibi nivyo vyagezwe nyavyo. Hanyuma abo bantu bagaca baza bakiyegurira iyo mana,
bakizera iyo mana, bagakurikira iyo mana. Abo bantu turabibona mu gitabo cya Rusi ukungene yavuye mu Mowabu akaza i Betelehemu, ahantu atavyizigiro yabonaga kuri kuwo yakurikiraga, ariko bavuga ati ngo kubw'Imana yawe ndaje, kuko jewe nje kwifatanya n'iyo mana. Yesu ashimwe cyane. Ezekiel arabivugisha ati ngo hari igihe aho amahanga azoza abantu 10 bifatanye n'umwe mu Bisirayeli, bavuga ati turagukurikira kuko twamenye yuko muri mwebwe nimoge mufise Imana y'ukuri. So iyo abantu byageragaho bakabona Imana ya Isirayeli bakayibona yuko ariyo y'ukuri, hanyuma bakayiyegurira, hari ibintu bakoraga. Abantu bacaga baja mu mugenzo wo gukebwa n'ikimenyetso c'indagano iri hagati yabo n'iyo mana. Aba bantu bagaca bagerageza gukurikiza ivyo vyagezwe bivuga nk'uko Mose yabitanze, bakagerageza gukurikiza iminsi mikuru Imana yahamagariye Abisirayeli kwitondera. Ivyo vyose bikaba kimwe mu bimenyetso. So uyu mugabo Caleb urabona yuko we nabo akomokako, igihe biyegurira Imana ya Isirayeli bagerageje kuba fidèle kuri iyo mana, kugezaho uri kurasoma neza, surtout subiye inyuma mu gitabo cyo guharura igice cya 13, urabona ukungene hageze aho Caleb atoranywa guserukira umuryango wa Yuda, aba umurepresentant wa tribu ya Juda igihe bajaga gutata. So urabona yuko aba bantu bari bashize imitima yabo ku Mana. Soma ya majambo ari mu Abanyefeso igice cya 2. Abanyefeso igice cya 2 mpere ku murongo wa 11 ngeze ku murongo wa 19. Nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe, nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, ko ico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri n'itandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri njabuka ku masezerano y'ivyasezeranywe, ataco mwizigiye kubizoba. Mwari mw'isi mutagira Imana rurema, ariko ubu kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Niwe mahoro yacu, kuko yahinduye y'amacakubiri kuba kimwe, ahomvoye ca gisika cyo hagati cyadutandukanya. Ubwansi amaze kubuhinduza ubusa, umusaraba wiwe nibwo vyagezwe birimo amabwirizwa ava mu vyashinzwe, kugira ngo muri we, ni muri Kristo, y'amacakubiri ayarememwo umuntu umwe mushasha, ngo azane amahoro acyo. Kandi ngo ayo macakubiri amaze kuyagira umubiri umwe, ayuzurishe n'Imana umusaraba, awicishije bwa bwansi, yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure kandi abari hafi nabo ababwira amahoro, kuko uko twari amoko abiri twembi, niwe adushikiriza data twese turi muri mpemu umwe. Umurongo wa 19. Nuko ntimukiri abashitsi n'abanyamahanga, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana. Ntimukiri abashitsi n'abanyamahanga, ntimukiri abashitsi n'abakavantara, musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana. Kenshi iyo ndiko ndigisha classe ya mbere, aka kantu ndakavuga muri ubu buryo. Mu zindi ndimi bakoresha iri jambo ngo ntimukiri bakavantara, ntimukiri abanyamahanga, ntimukiri bakavantara canke abashitsi, ariko musangiye ubwoko n'abera. Mu Gifaransa no mu Congereza bakoresha ijambo ngo muri abagize umuryango w'Imana. Vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous êtes membre muri abagize umuryango w'Imana. Yesu ashimwe cyane. So ibintu bibiri nshaka yuko mubona muri iyi text mpejeje gusoma. Icambere nuko hari igihe twabayeho turi kure, turi hirya, atakiduhuza n'Imana, turi abanyamahanga. Twebwe ku Bisirayeli babandi ku Aburahamu hariho indagano, ntaco dupfana, turabansi, turabo kwegezwa kure. Ariko Yesu araza
araza adusanga turi kure atubwira amahoro. Araza kuri babandi bibaza yuko bari hafi ku bwa Aburahamu nabababwira amahoro. Bisobanura yuko buriya covenant cyangwa indagano nyayo ntabwo ihagaze kuri Aburahamu mu mubiri, ihagaze kuri kwizera Aburahamu yarafise ku Mana. Niyo mpamvu Imana yabwiye Aburahamu, umviriza ndakubwira Aburahamu we, genda ku kiyaga urabe umusenyi wo ku kiyaga, ugashobora kuwuharura, uzoharura abana bawe. Abo ni abana bo mu buryo bw'umubiri ariko aramubwira. Hanyuma acarindira mu ijoro amubwira ati Aburahamu sohoka, rangamiza hejuru, harura inyenyeri ziri hejuru, ukabishobora uzoharura uruvyaro uzoba ufise. Aba ni abana bo kwizera. Hari abo yavyaye mu mubiri, nabone bibaza yuko bari hafi ariko bari bakeneye amahoro n'Imana. Kubera iki? Kuko muri Kristo Yesu abo hasi nabo mu ijuru twese tugira bamwe, akaduhindura abo mu muryango w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bibiri ivuga ngo kubw'umusaraba yaduhuje n'Imana, kubw'umusaraba aduhuza n'abandi. Kubw'umusaraba abari abansi b'Imana bacitse, abakunzi b'Imana bacitse, abo mu muryango w'Imana bagirana amahoro n'Imana. Kubw'umusaraba abarabanaga ayingwe kubera ukungene badasa, kubera ukungene imico yabo itameze kumwe, kubera ukungene kumbure imigenzo itameze kimwe n'ibiki, hari ibidudadukanya byinshi. Avuga ati icyo gihe kubw'umusaraba yafashe ayo macakubiri ayahindura umwe. Aba bose babiri bacika umuryango umwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Umusaraba waduhuje n'Imana, umusaraba uduhuza n'abandi bantu, maze ducika twese abo mu muryango w'Imana. Iki nicyo Bibiri tubwira, nirwo rufatiro rw'inkomezi nyazo. Kalebu urufatiro yubakiye ko kugira ngo abe mu kibanza cyo kuronka inkomezi nyazo ni indagano hagati yiwe n'Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo nakurikiye Imana n'umutima wose, nakurikiye Imana ndiyatashe kuri yo. Bibiri katubwira ngo kubwa Yesu Kristo twarabaye atashe ku Mana. Muri 2 Corinthiens, Abikorinto igice cya kabiri cyanditswe ishengero ry'Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 18 n'uwa 19 avuga ngo Imana iriyuzuza, Dieu se réconcilie. Imana iraza ikaturatasha kuri yo muri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ni muri Kristo Yesu tujya muri yo alliance, muri yo covenant, muri yo ndagano hagati yacu n'Imana. Ivyo bidupositiona mu kibanza cy'uko turi ahantu hari dushobora kwakira inkomezi nyazo. Apana ma manipulation, apana ibintu bihera. No, inkomezi nyazo izi tuzigira ko access ubwa mbere na mbere kubwa Yesu Kristo. Niyo twinjira muri yo ndagano n'Imana, muri yo covenant, muri yo alliance n'Imana. Icya kabiri, isoko ry'inkomezi nyazo rero. Urufatiro rw'inkomezi nyazo no kuba muri yo alliance n'Imana. Niyo mpamvu aho navuze mu Bikorinto mu cyata cya kabiri cyanditswe Bikorinto 5:18 na 19 yuko Imana muri Yesu Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ngo yaduhaye ijambo ry'umwuzuzo. Hanyuma niyo mpamvu natwe tubinginga mu gishingo cya Kristo kugira ngo mwuzure n'Imana. So kugeza ubu haracariho twinginga umuntu wese kugira ngo aze muri yo alliance, aze muri yo covenant, aze muri yo ndagano n'Imana kubwa Yesu Kristo, kuko niho honyene ivyo bishoboka. Ubwo niko rufatiro. And all y'ivyo ibindi vyose ni nko kubakira ku musenyi.
ni akanya gusa gatoya ukabona yuko ivyo wishimikije bihera bigaherengetera. Ariko icya kabiri, nubwo urwo ari urufatiro, hariho rero isoko. Isoko rero ni uku kuntu uyu mugabo tumwigiye ko tubona yuko umutima wiwe yawushize kuhoraho wese. Il a attaché son cœur totalement. Umutima wiwe yawuboheye ku Mana wese, awushira wese ku Mana. Muri umurongo wa 24 hariya mu gice cya 14 twasomye muri no plutôt ni muri nombre guharura igice cya 14 umurongo wa 24. Aya n'amajambo Imana yabwiye Mose, biriya mwumvise Kalebu yibutsa Yosuwa ati ibuka ivyo Imana yabwiye Mose, yamubwiye ukunuku. Aha niho yabimubwiriye, umubwira ati mvuriza, Kalebu musavyi wanje yankurikiye n'umutima wiwe wose. Kalebu yaboheye umutima wiwe wose kuri jewe, ntabwo yagabuye umutima wanje ni umutima we kuri jewe no kukindi kintu, wose yawushize kuri jewe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, haleluya. So iki ni cyo cyambere, gushira kuri iryo soko, kuvoma kuri iryo soko, nta kundi nuko kuntu imitima yacu tuyizana tukayishira ku Mana yose. Iyo rero imitima yacu iri atashe ku Mana, iyo imitima yacu iri ku Mana, yo reka ndabivuge ndabisubiremo, kuko hari igihe twihenda twibaza yuko hari abahashitse. Ndashima yuko Paulo yanditse amajambo akomeye avuga tumviriza, ntabwo ndahagera, ndahabona ariko sindahagera. Ariko icyo nkora, ndagerageza kwibagira ikintu cyose kugira ngo nshikire ico. Yawe ibindi ko ndavuga ni nisengesho ryanje, avuga ni Imana, ndakeneye yuko umutima wanje utaba partager, umutima wanje ubatashe kuri wowe wose. Iri nisengesho ryanje, kuko naha niho honyene dushobora kuvoma ku soko ridakama. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo tugerageje gupartage imitima yacu n'ibindi bintu, ahangaha usanga turiko turatoba ya soko. Imana dufashe cyane. So ndiko ndavuga ibintu apana kubera yuko namaze kubishikako, ariko nico umutima wanje uhahamira. Ndakeneye aho nzoshika atakintu na kimwe kindi gishobora gukura umutima wanje ku Mana kikawushira ku ruhande. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ivyo rero tubona nibi, iyo imitima yacu iri atashe ku Mana, nkuko turiko turavyiga kuri uyu mugabo, icambere umuntu ntaba influence n'ikintu icari cyo cyose kitari cyo. Imana dufashe cyane. Umuntu ntabwo aba influence n'ikintu icari cyo cyose kitari cyo. Reka nje muri context mwumve. Uyu mugabo uhereye afise 40 ans ari kumwe n'abandi bantu, hari ibintu babonesheje amaso, hari ibintu batabwiwe babonesheje amaso. Ils ont expérimenté ça. Babonye bigatanya, babonye abanaki, babona yuko aba n'abantu yewe bakomeye, atamuntu n'umwe ashobora kubihanga, kuko nk'uko bari abandi 10 babivuze, ni imbere y'ivyo bigatanya tumeze nk'inzige. Yosuwa na Kalebu ntibabihakanye. Egome physiquement twiravye ivyo babavuga niko biri. Donc c'était comme cela. Ntibavyanse. Nambambwira abantu ni haro n'ibintu Yesu ubwiwe yavuze. Satani amubwiye ati umviriza, numpfukamire ndaza kuguha iki cubahiro, ubu bwiza, ubu butunzi bwose. Yesu ntabwo yabwiye Satani ngo urabesha. Cela veut dire que Yesu yara reconnaît yuko le maître de ce monde ni wari ko aravuga. Kandi yarazi icyo ariko aravuga, kuko n'ahandi Yesu yavuze ngo umwami w'iyisi araje, ariko aravuga Satani. Kuko arazi yuko Satani il ne sait pas autoproclamer maître w'isi, umuntu niwe yamuhaye ubwo bubasha.
igihe Imana yarema umuntu ikamurema mu ishusho yayo ikamushira mu isi kugira ngo umuntu abe umurepresenta w'Imana, ivyo Imana ishaka bikoreke mu isi biciye muri uwo muntu. Igihe cyose azoguma ari yatashe ku Mana, igihe umuntu yidetashaga ku Mana akumvira icyumviro cya Satani, yaramaze kwisumeta kuri autorite ya Satani. Et voilà que Satani atangiye kuganza. So uko niko ibintu biri. Kalebu aravuga ati niko ibintu biri. Aba batipe nibigatanya. Aba nibigatanya. Kandi kindi bari mu bisagara vyubakishije amabuye. Aba n'abantu babaye imyaka majanane, bamwe baravuka bagakura bagapfa batarigera babona amaforteresse, kuko bavukiye i Gosheni, bapfira i Gosheni. Abana babo rero cette fois-ci basohotse Egiputa, bisanze imbere y'ibisagara bikomakomeye batigeze babona mu buzima bwabo. Ati ibi bintu ni impenetrable, nta ushobora kwinjira. C'était comme cela. Ariko Kalebu ibi ntabwo vyamukanze. Kubera iki? Kuko ntabwo bihagaze, yewe ntabwo bihagaze kurinde amagaze imbere, bihagaze kurinde jewe ndiko ndavoma mu inkomezi zanje. Ikibazo ntabwo ari situation urimo, ikibazo ni hehe uri kuravoma inkomezi zawe. Uyu n'umugabo kuva igihe Imana yamusezeraniye ivyo yamusezeraniye pendant 40 ans. 40 ans yisanze ashitse kuri 50 ans atarabibona. 50 heze 60 ans atarabibona. 60 ans iravuyeho ageze kuri 70 cyangwa 70 kuri ababivuga bakaducanga atarabibona. Avuye kuri 70 cyangwa 70 yisanze kuri 80 ataca arabona. Muri iyo myaka 40 ariko arazunguruka mu bugaragwa. Bakamubwira ati Caleb quand même, logiquement parlant, Caleb, ivyo uvuga ngo Imana yarakubwiye haraciye imyaka 40 uri kurazunguruka mu bugaragwa, uri kurazunguruka mu bugaragwa. Mu bwenge umuntu aradende bukigwa, mu bwenge umuntu aracika intege, mu bwenge umuntu arumva yuko ego Mana reka tubandanye, ariko ibi tubibike mu kabati. Hanyuma après 40 ans nico gihe rero Imana ibabwiye ati ubu rero mwinjire. Ntiyinjiye gufata, ntiyinjiye mu vy'Imana yamusezeraniye, yinjiye mu ntambara. Intambara imaze imyaka 5 bariko baragwana atarashikira ivyo Imana yamusezeraniye. Na cagihe Mana uvuga ati ngo rero twinjiye nce ninjira kandi mu ntambara zindi, nivyo mvuyemo 40 mu bugaragwa. Hariho abavukiye mu bugaragwa ubu barashaje bafise ubwanwa bagira basohore, jewe ndacari muri vya bindi. Uyu mutipe ntiyabaye influence na situation ariko aracamo. Nkuko kenshi usanga iyo turabishije amaso ivyo turiko turacamo, iyo turabishije amaso biriko biraba mu gihugu, iyo turabishije amaso biriko biraba mu isi, iyo turiko turarabisha amaso ibiriko biratubako, turashika ahantu ukumva yuko udendebukiwe, ukumva yuko ucitse intege, ukumva yuko umengo ntibigishoboka. Ariko iyo umutima wawe, iyo umutima wanje uri atashe ku Mana, nta kabuza yuko muri ivyo bihe tugumana inkomezi twari dufise igihe twumvaga icyo Imana ivuganye natwe. Ntabwo tubasheke, ntabwo tunyiganyizwa n'ibiriko biratubako ku ruhande, kubera yuko ikiduhagaritse ntabwo ari ivyo turimo, ntabwo ari kuko hari igihe umengo urazi hari amashimwe turirimba, hari indirimbo zo guhimbaza Imana turirimba, hari amajambo tuvuga turiko turahimbaza Imana, hari intambo dutamba iyo turiko turatazira Imana, ivyo bikaba biri motive nuko ngene mu mufuko vyifashe. Iyo vyifashe neza ndakubwiye danse icika danse à la cadence.
hama iyo bitifashe neza bikafekta na twebwe za ndirimbo y'amajambo za ntambo ukamengo nyene ubwanwa bwafutse umunwa. Hari igihe uraba umuntu ukamengo yavuye muhira nyoye iji y'indimu kude umuntu. Ariko iyi mitima yacu iri yatashe ku Mana, ntabwo situation turimo igira icikoze kuko ngene tumeze. No, uyu mugabo ntiyabaye influence n'ivyo ariko arahura navyo, ngo bambeshe, bampemukiye, bantaye, banyimye uburenganzira bwanje. Hari ibintu bitariko biracamo nkuko nari mvyiteze. Ibi ntabwo biza kwafekta ukungene jewe nza kuba meze, kuko aho mvoma ni soko ridakama. Kuba narashize umutima wanje kuhoraho, ntabwo nawushize kuhoraho kubw'ibintu, nawushize kuhoraho kuko niwe soko y'ubuzima bwanje bwose. Niyo mpamvu no mu nkomezi igihe abantu bibaza yuko nodendebukiwe, jewe ndacaguwe neza. Yesu ashimwe cyane. Icya kabiri ni amajambo yavuzwe. Abagenzi biwe baravuze la réalité des choses, baravuga ko ibintu bimeze, baravuga n'igikwiye gukorwa. Babatumviriza rero, turavye tukaanaliza la situation actuelle, Serbinius niyasubira kugurura nta numwe azosigara. Serbia rugaye kugira ngo yindi mihora yuguruke. Hari igihe abantu baanaliza bakaraba uko ibintu vyifashe, hanyuma bagaca bakonclure bavuga ati turavye uko ibintu bivyifashe, solution raisonnable, ico twokora cumvikana gitahurika, twitorere uwundi murongozi, hanyuma dukate atuje imbere adusubiza aho twavuye, twisubirire muri Egiputa. Kuko la solution y'ibi bintu Imana yatubwiye siyo. Tugiye gupfa, abagore bacu bacike abajakazi, abana bacu bacike abaja. Ibintu vyumvikana twikatire tugende. Ariko Caleb avuga ati oya, ntabwo ari kubera yuko amajwi ya bose ariko aravuga ngo dukate inzira dusubira aho twavuye, arico kiza jewe kunkanga. Murabizi bavuga ngo la voix de la majorité ngo niki cengana bicanze, la majorité a toujours raison. C'est quoi bavuga? Ariko c'est pas vrai. La majorité n'a pas toujours raison. Ngo kuko icyumviro cemejwe na 99 n'ibice 99 kwijana, ubwo rero ni cyukuri. Siko biri. Ntabwo ari ukuri kubera yuko benshi bavyemeje. Caleb ntiyanyiganyijwe nuko ngena majwi ariko aravuga ku ruhande rwiwe ngo iyi niyo solution ishoboka. Nguko niko bica bigenda. Reka dukore muri ubu buryo. Kuko nabandi biracamwo. Erega nabandi biriko biragendeka. Kubera iki twebwe bitocamwo? Kubera iki twebwe tutobikora? No, Caleb aravuga ati c'est pas le cas. Jewe ntabwo nkorera kuvya abandi bose bavuga. Ijwi ry'uhoraho rirampagije. Yesu ashimwe cyane. Reka ndabereka kandi kantu. Caleb mushaka kumubona neza. Caleb tumubona mu gice ubwa nyuma avugwa mu gice cha nombre 24, nombre 14. Caleb agasubira kuvugwa muri Exode premier chapitre. Imana bice muri Mose, Imana iri kwirabibutsa ukungene il a été fidèle muri kiriya gihe. Caleb ntasubira kuvugwa n'ahandi hantu. Caleb asubiye kuvugwa ngaha mu gice cha 14 muri Josué. Pendant 40 ans Caleb yazimanganye.
40 ans Kalebu ntitumwumva, ariko après 45 ans tubona Kalebu aracari fidèle ku cyo Imana yavuze. Ntibinsaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu ruhande rwanjye, ntibinsaba kukubonesha amaso yanjye kugira ngo menye yuko nkunda. Imiyaga iraza jewe nkashikama kuko nzi ko ari unkingiye, ntacyo nzoba. Noneho kumfumbatiye nizeye ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ntacyo nzoba. Mwami urankunda, uranyitayeho. Pendant 45 ans uyu mugabo ntavugwa, yazimanganye, ariko aravuga ati yaravuze, ivyo birahagije. Uva tubaye mu bihe ngo ndarondera ngo fresh revelation, fresh word, ijambo rishasha, ijambo sinzi uko rifise akanovera rikiza. Reka ndakubwire, niho benshi bagwira. Kalebu ntiyarakeneye fresh revelation, Kalebu ntiyarakeneye fresh word. Kalebu yarari atashe kuri the word. Icyo Imana yavuze nubwo itarasubira kugira icyo ivuze, yarakivuze. Ivyo birahagije kuri jewe. So simbayeho ndiko ndaja kurondera ngo fresh word, ngo nihe hari ijambo ngo revelation shasha, ngo sivyo. Ndazi ico yavuze, ivyo mbonesha amaso bitandukanye n'ivyo yavuze, ariko yaravuze. Ivyo birahagije kuri jewe kugira ngo shishikare. Niyo mpamvu uyu mugabo yarafise conviction, yarafise ivyemeza mu mutima. Ndazi yuko niyo kwizerwa, icyo yasezeranye ntakabuza izogishitsa. Nta situation nimwe ishobora jewe gutuma nkekeranya kucira ico, nubwo pendant 45 ans ndi muri oubli, ndi muri ombre, ndi mu gitutu, nibagiranye. Ariko uwo nizeye, uwo nashize ku mutima wanje, ni soko yampaye inkomezi muri iyo minsi. Ntaboneka, ndi igipfungu ndaho, ariko narabayeho, ntadendebutswa n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko muri we niho mvoma inkomezi zanje. Muri we niho mvoma inkomezi zanje. Uyu mugabo yarafise conviction mu mutima wiwe. Mumenye yuko urazi inkomezi zacu zigwira apana igihe turiko turumva ivyumviro vy'abandi, apana igihe turiko turaraba biriko birazunguruka canke biriko biratubako. Inkomezi zacu ziragwira igihe cyose imitima yacu igumye iri atashe ku cyo Imana ivuga. Uyu mugabo umutima wiwe kuba waruri atashe ku Mana, yari umuntu afise ama conviction, ibintu biri mu mutima wiwe yemera yuko ariko biri, nubwo ibindi vyose vyohinduka wavati uku niko biri. Kubera iki? Kuko yubakiye ku cyo Imana ivuga, ntabwo yirengagije ijambo ry'Imana. Aka kantu akavuze mu gitondo ndagasubiremo. Ntabwo ushobora kuvuga yuko umutima wawe uri atashe ku Mana utari atashe ku ijambo. Paulo yandikira Timoteyo mu gice cya 2 igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17, avuga ngo ijambo ryose ryahumetswe n'Imana rikaba rifise ubushobozi bwo kugira gute?
bwo kuduhanura, bwo kutwigisha, bwo kuduhana, bukadukosora, bukadutunganya, bukadushyira ku murongo kugira ngo tube abantu bazima bashobora kuba efficace, bashobora gukora igikorwa cyiza cyose. Paulo yandikira abikolosayi akababwira ngo ijambo rya Kristo rigwire muri mwebwe, ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye mu bwenge bwose, ngo maze igihe cyose iryo jambo rizoba riri muri mwebwe rigwiriye, hariho ibintu bikoreka muri mwebwe, hariho guterana intege, hariho guhanurana, hariho gukosorana, hariho kwigishana, hariho guhimbaza Imana mu mazaburi. Bati ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe. Yewe ndabisubiremo nkuko nabivuze mu gitondo, hari icyo mwe muyera atazokora mu buzima bwawe kubera yuko bisaba yuko ijambo rigikora. Hari ivyo mwe muyera tumusaba tuti realize iki kintu mu buzima bwanje, mwe muyera nakavuga tumviriza uzuza ijambo ryanje mu buri buzima bwawe, urabukunge nico kintu gikoreka. Ntabwo ari utubuto dufyonda, ntabwo ari c'est pas sorcier. No, hari ibisabwa, hari ijambo tunurisa ubuzima bwacu. Uko iryo jambo ryuzura muri twebwe, hari ibintu bikoreka, hari impinduka ziza, hariho guhagarara, imipfunda ikaza, tukaguma duhagaze. Kuko ijambo riri muri twebwe. Uyu mugabo yarashinze ubuzima bwiwe mu ijambo ry'Imana pendant 45 ans, ahagaze ku cy'Imana yavuze. Hari icyo Imana yavuze, icyo nicyo mpa agaciro. Egome situation zimbwira ibitandukanye, ariko hari icyo yavuze, icyo kirahagije kugira ngo jewe nshishikare. Imyaka irarenze we, raba ukunge nubigenza kundi kameme, ntubona yuko biriko biragucika? Raba ukunge biza kugenda. Oya, hari icyo yavuze. Imyaka ishaka igende ibisane n'iyindi, icyo yavuze nico jewe nubakiyeko. Hari imvugo y'ikirundi ivuga ngo mpemuke ndamuke, hakabaho abandi bavuga ngo nshake noye kuramuka ariko simpemuke. Imana yoduha tugashira imitima yacu kuriyo kugira ngo tube abantu bavuga ngo nopfuma ndeka kuramuka ariko simpemuke, hako mpemuka ngo kugira ngo ndabe yuko noramuka. Nababwiye ukungene Satani yapropoje Yesu ubwiza, icubahiro, ubutunzi, kuba rurangiranwa, ariko akaca mubwira akantu, mfukamira. Yesu avuga ati ndagupfukamira wowe? No, bivugwa ngo canke vyanditswe ngo canke ijambo ry'Imana rivuga ngo uzopfukamira uhoraho Imana yawe yonyene. Yonyene. Nebukadineza abwira aba bagabo batatu, Meshaki, Shadraka na Abudinego, arababwira ijambo rikomeye. Jewe ndafise ubushobozi bwo gutuma mupfa canke mubaho. Rero chance ya nyuma, kumbure ntimwavyumvise, ubu rero ndababa ivya nyuma, nimwasubira kumva iyo myironge n'ibiki biriko biravuga, mwege muce mupfukamira kino gishushanyo, ubuzima bwanyu buzoba bukize. Bagatuviriza, nta mpamvu yo kuduha iyo chance ya nyuma. Iyo chance ya nyuma ntayo dushaka. Ntibanabivuze, ntibarinde banabivuza ngo bimena amatama ngo no, babyihoze. Umviriza, icyo wateguye ni iki? Kuduta muri uriya muriro mwagwije incuro ndwi. Namavuga aka kantu, iyo Bibiri ivuga ku ncuro ndwi, uriko uravuga kuri ukunengesera, la plenitude, aho temperature idashobora kandi kuduga. Nubwo mwokongera mwingwi ntiduga, igumaho kuko yageze aho nyene niho itarenga. Aho rero n'ababatayemo nibo bapfuye, ariko les 3 hommes banse gupfukamira igishushanyo cya Nebukadineza kubera yuko mu mitima yabo bamaze gupfukamira Imana.
Nebukadineza atangazwa n'ukungene baracari bazima. Bari hehe? Bari mu muriro. Bari hehe? Mu muriro. Oya, ntibari kuri plage, ntibari kuri beach. Oya, bari mu muriro. Situation barimo ni mbi, ariko ni bazima. N'igitangaje nuko, reka ndababwire ikintu deux fois twabiza twebwe abavuga butumwa, ngo Yesu yari yabatanze muri wa muriro. No, Yesu ntiyabatanze muri wa muriro. Yesu yari ari kumwe nabo batarinjira mu muriro. Igihe binjiye mu muriro yinjiranye nabo. So ntabwo bari bonyene hariya hanze ngo we aca agenda mu muriro ngo muraza kunsangayo. Il était avec eux, yari ari kumwe nabo binjiye, kuko bari kumwe, mubatwaye naje muzoba muntwaye, alors nous sommes ensemble. Ikintu cyabaye nuko atamuntu numwe yamubonaga hariya. Kandi ico Bibiliya itatubwira, Meshak, Shadraka, Abedinego ntibigeze bamubona. Ico Bibiliya ntabwo ikivuga. Nebukadineza n'abari hanze nibo bamubonye. So, le fait révèle le Fils de Dieu. Dushake tureke kumubona, ariko abadutaye mu muriro baramubona. Uyu n'umuntu yari convinced, yarafise icemezo mu mutima wiwe. Ico yavuze ni coco. Yewe nurisa ubuzima bwawe ijambo ry'Imana. Ndabisubiremo, ntushobora kuvuga yuko uri atashe ku Mana ukaba detashe ku ijambo. Uri atashe ku Mana, umutima uri atashe ku Mana, uwo mutima uri atashe automatiquement ku ijambo. Ibi bintu ntibishoboka yuko biba séparé. Ntushobora kwifatanya n'Imana utifatanyije n'ijambo ryayo. Ni nkuko Yesu yavuze ngo aya majambo mbabwira ni mpemu kandi ni n'ubugingo. Mpemu n'ubugingo na aya majambo. So ntushobora kuvuga ngo jewe ndongogwa na mpemu ukareka ijambo. Ntibikunda. Ijambo na mpemu yera na maguru abiri, na maboko abiri, na maso abiri, n'izuru rifise imyenga ibiri, bituma tugenda neza, bituma dukora neza, bituma tubona neza, bituma twumva neza, bituma duhumeka neza. Iyo kimwe kibuze, umuntu tuvuga ngo agendana ubumuga. Niyo mpamvu uyu mugabo yahava ati mviriza, ntimumbwire byinshi, 45 ans ziraheze yaravuze. Ivyo birahagije kugira ngo kugeza ubu jewe mbenzi yuko nshoboye gukora ico yavuze, kubera yuko ikibimpesha nico yavuze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahabwe icyubahiro. Petero aravuga amajambo muri mu cyete cya kabiri yandikisha ngero igice cya 3 umurongo wa 18, aravuga ngo ni mukurire grandissez, muba abantu bazima, abantu bari bafise igihagararo cyo kuba abantu bari mature, abantu bakuze, mukuzwe n'ubuntu no kumenya, ubuntu no kumenya umwami wacu Yesu Kristo. Bisobanura yuko bidashoboka yuko ukura, kandi turabizi yuko umutoya bari faible par rapport y'ukuze. Rero ikiguhesha inkomezi nuko ubuntu n'ijambo no kumenya Kristo biguha gukura. Paulo yabwiye ishengero rya abarongozi b'ishengero rya Efeso mu gice cya 20:32, arababwira tumviriza, ndabaragije ijambo ry'ubuntu bwayo rishobora kubakuza, rikabatunganya, rikabakora, rikabagira neza, rikanashikaho ribashikiriza umurage hamwe n'abera. Yesu ashimwe cyane. So please, reka uko tuvoma kuri iryo soko twumve yuko bidashoboka ijambo ridafise ikibanza gihagije mu buzima bwacu. Uyu mugabo yiyatashije ku Mana. Nja mu kurangiza mwumve yuko uyu mugabo afise inkomezi zimuhesha icyo Imana yavuze. Afise inkomezi nyuma y'imyaka tuzi 45, afise inkomezi zo kwinjira, zo kwegukira icyo Imana
yavuze. Ariko mubibone, nimba mwakurikiye ndiko ndasoma, uyu mugabo ariko arahangana apana n'abanaki abari bo bose. Ntabwo hangana n'abanaki abari bo bose, kubera yuko batubwiye ngo hariho uwitwa Araba. Uyu Araba niwe yarakomeye kurusha abandi banaki bose. So nimba abantu barajugumijwe n'abanaki, Araba wewe ararenze mu gutera ubwoba. Ariko uwo nyene niwe Kalebu agiye guhangana nawe. Mu yindi vugo, Kalebu ntakimuhagaritse umutima. Kalebu ntabwo acitse intege. Situation imuhagaze imbere egome, ntabwo urazi hariho abantu bavuga ngo urumva ngo nta na kimwe ngo ibintu ubusa. Si ubusa, ivyo niko biri. Ariko nubwo ariko biri ntabwo binteye ubwoba, kuko hariho igihe abantu bashaka kuniya lefe. Zirahari, turazibona. Nimba wabuze ico wawurya, wabuze ico urya. Ntabwo ucuvuga ngo iki ni igitutu cyo ngo ni kinyoma cyo gusonza, urashonje. Ngo ni kinyoma cyo kurwara, urarwaye. Navyo ibinyoma biraho. Twege ni on ne fuit pas les faits. Zirahari, turemera yuko zihari. Ariko kimwe niki, kuko turi atashe ku Mana, kuko imitima yacu iri atashe ku Mana, ivyo ntibidukanga. Ntabwo duhagarika umutima n'ivyo bihari. Ntabwo tuza kuvyita amazina yandi. No, n'ivyo nyene. Ni Araba akomeye mu banaki bose. Ariko jewe ntari bunkange, kuko hari icyo Imana yavuze, kandi naratashije umutima wanje kuri yo. Uravye mu gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 17, umupeti yitwa Dawidi, imyaka 17, araje mu ikambi. Agiye gukubita amaso abona ikigabo gikomeye kirekire. Usoma neza Bibiliya bavuga yuko Goliyati n'umudescendant w'abanaki. Babandi abanyene Kalebu batamukanga, n'umudescendant wabo. Aracomotse, aba bagabo bose b'Abisirayeli barasubiye inyuma 40 jours 40 nuits. Bose baramubona bakajugumira. Ikintu kindi kenshi nkunda kuvuga nti abantu bahusha kubona, usubiye inyuma muri ico gitabo cya mbere cya Samuel igice cya 10, igihe Samuel yasiga amavuta Sauli kuba umwami, igihe Sauli bamuhagarika hagati mu bantu, umuntu muremure mu Bisirayeli bose yageraga Sauli ngaha ku bitugu. Musome neza Bibiliya. So nimba umuntu muremure mu Bisirayeli bose yageraga Sauli ngaha ku bitugu, muca mumva yuko Sauli yari umujean. Yari umujean. Sauli yaramenyereye intambara, yari umuntu asanzwe azi kugwana, yaragwanye intambara nyinshi aranesha. Umuhungu wiwe Yonatani aravugwa nk'umugwanyi adasanzwe akomeye. Ariko bose imbere y'umunaki umwe barasubira inyuma. Hanyuma agapeti karaza gatoya, katamenyereye ivy'intambara, katazi vyinshi, ko kavuga ngo umviriza, ico nzi nuko hariya aho narindi mu ishamba Uhoraho yarari kumwe nanje. Hari ivyo namubonyeko. Hama nonga duhagararanye ari kumwe nanje. Ikindi nuko ninaja hariya naho nyene ntari bundeke ngo njeyo. Turaza kuba turi kumwe. So jewe nta kibazo binteye nimba ari umuhinga mu vy'intambara. Ivyo jewe ntago binkanga, kuko namwega abahinga mu ntambara mwamunaniwe. So ntabwo ari ubuhinga bw'intambara bugwana. Umupeti ari presence imbere ya Goliyati. Goliyati amvuga ati wowe peti, ubona jewe yuko ndimbwa ahuza kungwanya n'inkoni n'amabuye. Peti nawe aramubwira ati umviriza, wowe si wikoreye icumu, si wikoreye inkota, si vyo uje kungwanisha. Sunyita gapeti. Ariko reka ndakubwira ikintu, jewe aha mpagaze ndi kumwe n'Uhoraho. Kubw'iyo mpamvu wibaza yuko ndakubona nk'imbwa ngira nirukanishe amabuye n'inkoni, ariko jewe ndakubona nk'ivyo kurya wewe n'abandi bafilisitiya bose inyoni zo mu kirere zigiye kurya. Kandi ivyo ntabwo ari kera ubu nyene, kandi uko yabivuze niko vyabaye. Kubera iki? Kuko
ntabwo ari situation idutera ubwoba. Ikidutera ubwoba gihagaze hehe imitima yacu iri atashe, ni hehe tuvoma. Iyo twari kuba turi atashe ku Mana, twovomye inkomezi ziduha guhangana n'ivyateye ubwoba abandi. Ariko ikibazo nuko imitima yacu natwe iri ku bindi, ntabwo iri kuhoraho. Niyo mpamvu iyo bihagurutse natwe tujugumira kimwe n'abandi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Icya kabiri shaka yuko mubona ngaha nuko hari igihe a 85 ans uyu mugabo yavuze ngo inkomezi nari mfise 40 nizo nkifise ubu, ariko cette fois-ci yamaze kugwana, yamaze kunesha Araba, yamaze kunesha Hebroni yahafashe. Cette fois-ci yagiye kugwanya igisagara c'Kiriat Sefiri. Iki ni kindi gisagara kiri mu bindi bisagara yahawe, ariko avec son âge avuga ati inkomezi zanje physiquement zagabanutse, ariko icyo nzi nuko icyo Imana yavuze ivyanje ni ivyanje. Nahashaka mvuga kandi kantu ndangiza. Kalebu yamenye ryari ashobora kudepanda n'abandi basangiye ukwizera, basangiye vision, basangiye situation. Kuko uwaje kurwana mu gishingo ciwe muri uyu mwanya batubwiye yuko ari umuhungu wabo na Kalebu. Mu yindi vugo turasangiye les réalités. Jewe na wewe turabakenizi. Jewe na wewe icyaduhaye par mu Bisirayeli nukungene twiyeguriye Imana y'Abisirayeli. So wewe urashobora kunyumva no kuntahura cyane kurusha uko abandi bose bantahura. Niyo mpamvu wewe ndashobora kwifatanya na wewe kugira ngo iki gisagara naco gitembe, ivyacu bitubeko, bitugarukeko. Yesu ashimwe cyane. Yewe reka ndababwire shengero ry'Imana. Iyo tuvuga yuko Imana niyo source, niyo soko y'inkomezi zacu idakama, hari ukundi kuri tudakwiye guca ku ruhande, no kungene twifatanya na bene data. Stefano yaratewe amabuye kugeza igihe yapfuye, ishengero ryari ko rirasenga. Yakobo yaraciwe umutwe, ishengero ryari riko rirasenga. Petero yarafashwe ashirwa mu nzu y'imbohe, arafungwa mu buryo bidashoboka yuko asohoka, ishengero ryari riko rirasenga. Yewe munyumve neza, ntabwo ari kubera yuko Petero yasohotse ngo niko ishengero ryasenze neza. No, Petero yasohotse kuko ari cyo Yesu yari yaravuze kera. Hari igihe kizoshika bakwambika umukanda bagutwara aho udashaka. Yari ko aramubwira hari igihe Saint Esprit azokujana aho wewe utaprevoya kuja, kuko mission y'uyu mugabo ntiyari bwahere. Ageze i Roma harageze aho agira hunge kubera persecution. Mwemwe yarambwira tugiye hehe, bari ubasigiye nde? Acaragaruka. Kugaruka kwiwe bisubizamwe inkomezi, ishengero riko rirahamwa. Avuga ati reka mpfe ngaha, egome mushake mu mbambe ariko muncurike kugira ngo singaragare nk'uhawe agaciro kamwe n'umwami wanje. Ariko ngaha so mumenye yuko kubohogwa kwa Petero ntabwo ari amasengesho y'abera hariya, kuko ugiye kubaza bari abera nabo bari bazi yuko turiko turasenga basi Imana idukomeze canke apfe atarogose, ariko ntari buze. Kuko igihe yaza bavuga ati ngo yangu uyu n'umumarayika wa Petero. Ntabwo ari Petero uyu, siwe. Muriko murasenga ave muri mubohero hanyuma ntimwizere yuko yavuyeyo. Nuko nabo nyene bizeraga yuko bana uri mu maboko ya Herodi ntabacika. So Imana mukumukurayo ntabwo ari kubera yuko basenze cyane, ariko ikintu kimwe nshaka yuko mwumva niki, nuko kuba barasenga vyarafasha uriko araca muri ivyo bihe kubicamwo ashikamye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira kubijanye no kuba atashe n'abana b'Imana. Yewe ntushobora kugira inkomezi zihagije aussi longtemps uri déconnecté n'abana b'Imana.
nimba tubatumirira kwiga amaklase, tukabatumirira kuba mu ma life group kugira ngo mube en contact n'abandi bana b'Imana, icuma gikarishwa n'ikindi. Yewe gendana n'abanyabwenge ugire ubwenge, gendana n'abantu bafise ivyizigiro biragusubizamwo ivyizigiro, hagarara n'abantu bubaha Imana, uzosanga nawe uri kurubaha Imana. Niwagendana n'ibipfu ntuzutangara uri kurahanwa navyo. Kubera iki? Kuko abanyangeso mbi bonona ingeso nziza. Uyu mugabo Kalebu yamenye nubwo mfise inkomezi, birakwiriye yuko nifatanya n'abandi mu bihe runaka bishobora kumfasha gushikira ico Imana yampamagariye. Mu gice ca 15 Kalebu aravuga ati, ndakeneye yuko hagira uzoza aje gufata Kiriyat Seferi, kuko nayo nyene n'umugabane wacu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. So uko twatasha imitima yacu ku Mana, niko tuvoma ku soko y'inkomezi idakama. Ariko uko twatasha imitima yacu ku Mana, ijambo ry'Imana ntiturisiga. Uko twatasha imitima yacu ku Mana, ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukabure gukoranira hamwe n'abandi bera, nkuko iminsi mibi iri kwiregereza, mwege murushirize. Kuko aro bamwe batabihaye agaciro barabivamo. Yesu ashimwe cyane. So tumenye yuko isoko ridakama rirahari, nuhoraho. Ariko kuba connecte kuri we, kubatashe kuri we, gushira ku mutima wawe kuri we, nico cyonyene kiguhesha kuvoma ahantu uzi yuko utazoburanirwa, situation ntizizogukanga. Reka duhaguruke dusenge. Duhaguruke dusenge. Dusenga, ndashaka uri ngaha ariko ukaba utarizera Yesu. Iki kintu cyumve neza. Ukaba utarizera Yesu Kristo, uracari umunyamahanga, uracari kure, ntabwo uri yatashe ku Mana. Wewe ntabwo uri kuri urwo rufatiro. Niyo mpamvu tubatumirira kugira ngo mwizere uwo mwami, kuko niwe wenyene aduhesha kuba mu kibanza dushobora kubenefisya ibiva muri iyo soko. Ako kandi no kuri wowe turi kumwe ngaha ukaba warizeye Yesu Kristo, ndashaka yuko iri riba isengesho ryacu ry'uyu munsi, vuga ati Imana, makwatasha umutima wanje kuri wowe, kuko ni wowe soko. Kalebu yashize umutima wawe kuri we mu bihe bitandukanye yaciyemo, ntiyigeze adendebukirwa, ntiyigeze acika intege. Yaribagiranywe ariko ntiyibagiwe, yagumye yibuka ico wavuze, ico kisubira kumuha kwa paresa. Washo gusenga usaba Imana iguhe uwo mutima, usaba Imana iguhe kugira uwo mutima uri yatashe kuri we. Yo niwe soko, niwe soko nyayo, niwe soko idakama, niwe soko y'ukuri. Niwe mwami, niwe mwami imitima yacu itumbereye, niwe Mana amaso yacu ahindukiriye. Ni wowe Mana, ni wowe tuza kuri wowe, kuko tuzi yuko muri Kristo Yesu waduhaye akaryo kuko dushobora gusubira kandi kunywana na wowe, kuba mu kibanza cyo kubenefisya ibiva kuri wowe. Ndagushima Mwami, kuko icyo tutoshoboye gukora warakidukoreye. Ndasengeye uyu muntu Mwami ari hano atarakumenya, ataraguhishurirwa, ataraguha ubuzima bwiwe, yibaza yuko ari byo kwinjira no gusohoka. Amenye yuko igihe cyose utararonka ikibanza wari ukwiye kuba ufise mu buzima bwe, aracyari umunyamahanga.
kugira ngo akumenye aguhishurirwe akwiyegurire Imana. Ndasengeye abana bawe umwe wese udufashe papa gushira imitima yacu kuri wowe, twoye kuyerereza imitima yacu ku bindi. Imitima yacu ibandanye iri atashe kuri wowe, wowe soko nyaryo, wowe soko ry'ukuri, wowe soko ridakama. Atari kubw'ibintu tugushakako, ariko kuko tuzi yuko ubuzima bwacu Mwami bugizwe na wowe gusa. Ubuntu bwawe bukomeze kubana n'abana bawe, ubagirire neza kuri uku kwezi gushasha dutanguye. Ubuntu bwawe bubakompanye, butwakompanye Mwami, buduhe umunsi ku munsi kuvoma kuri wowe. Icyubahiro n'inganji n'ishimwe bibi vyawe mu izina ryogera Mwami Yesu, amen.